Hello guys, bakunzi ba Amipro Show257, twizere ko mumeze neza aho muri hose nko mubibona. Ni Irosi presenter kuri micro, ariko ndakwibutse utari bwakore subscribe yikore kugira ngo uje mu rutonde rw'aba mbere bazararonka ibikorwa vyacu vya Amipro Show257. Utibagiye like canke dislike, utibagiye kandi na comment kugira ngo vyose bigende neza, na share ku bandi kugira ngo nabo babone ivyiza uzoba uhejeje kuba wirabira. Ariko bandanye kandi uraba ibintu bimeze neza, amateka geretse kuyani tubandanya tugukorera. Reka tubwire ko tukuna kwereka ubu tugiye kuvugana nawe kuri uno mwanya, ubwira ko unamenya byinshi kuri we, ariko ndakubwira gusa ko ari mu ririmbyi yitwa Msamalia Daniel. Bite bro? Meze neza. Msamalia Daniel, amazina wahawe n'abavyeyi? Amazina nayo n'abavyeyi nitwa Msamalia Daniel. Yo mazina nahawe n'abavyeyi hama izina ry'akazi ni Msamalia Danielo. Urumva abavyeyi baguhaye Msamalia Daniel, umuze ko cyuguha amazina Msamalia Danielo. Ongeje ko wakuye ko ushaka ko o. Sinashatse guhindura kuko kuva kera ryo zina nari nsanzwe nkoresha. Yes, muri uno mwanya ufite indirimbo yitwa Umeniteka. Umeniteka ni yari special kuri indi. Umeniteka ni indirimbo ya kila muntu, sikuvuga ngo yoba yakozwe kubera umuntu kanaka. Indirimbo ya kila muntu ni nkuko nawe woshobora kubwira umukunzi wawe ati umeniteka. Yego. Yes, umeniteka washatse gusigura iki? Isigura neza iyo ndirimbo Umeniteka, ariko urumva ko ari mu demo amekuteka, mwanamke amekuteka. Umeniteka urumva narafashwe ni nkuko nawe wofatwa mu rukundo. Yego. Yes, Msamalia Daniel, kumbura abantu batakuzi bashaka kwiyumva ati mbega Msamalia Daniel numuririmbyi nivyo, ariko avuka he? Ari mu gisagara cha Bujumbura, mbega usanzwe avuka hano mu gisagara? Mu indirimbo ziwe hari nyinshi twumva, ariyo izo tutumva, n'umuntu nyabaki ameze gute? Ku basanzwe batanzi Msamalia Daniel, kwanza namaze kuvuga yuko nitwa Msamalia Daniel, amazina yanje y'abavyeyi hama nkaba mvuka mu Rumonge aho bita mu Kizuka, kabariho navukiye, sikuvuga ngo ndi umusanga wa hano mu Bujumbura. Yego. Yes, Msamalia Daniel ufite indirimbo nyinshi, ariko ikintu cyo kuboneka cyane muri ino game cyane kuboneka kujya kuntuza umuririmbyi kuvugwa kwa cyane biriko vyankira. Urabona akenshi iyo umuntu akorera muri interieur biragora cyane kugira yuko cyane nko muri capital, urumva nk'ibiteramo canke ibyo byose bijanye n'umuziki, urumva ashobora kuvyumvikanamo cyane ari muri interieur. Rero kuri iyo mpamvu byatumye Msamalia Daniel afata imvo yo kujya nawe nyene mu gisagara mu bandi. Yes. Usanzwe uvuka mu ntara imwe no muri ririmbyi yitwa Arnovic, kugeza no saha urumva ko nawe wageze ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Kugeza no mwanya ni kiye kintu ubona nk'inyungu canke itandukaniro riri hagati yo kuba interieur canke iwanyu mu Rumonge no kuba mu gisagara cha Bujumbura? Ni kiye kintu maze kubona muri no mwanya? Oya, mu ncamake itandukaniro lazima rihabe kuko uravye na Yesu yaravuze ati murandindire mu gisagara. Kira kintu cyose ni mu gisagara. Yego. Nico gituma bakurikiza wa mugaye ngo Yesu yavuze ngo murandindire mu gisagara, baje kumurindira mu gisagara. Rumva nta kintu na kimwe ukora ngo gitere imbere cyangwa kije imbere utari mu gisagara. Rero nico gituma nanje nahisemo kuza mu gisagara. Yes, Msamalia yarasazwe akorera indirimbo ziwe mu ma studio atarazwi, harimo nizo mu ntara ya Rumonge, hariho za kwa haya mu Kizuka nyene, hariho asanzwe hariho studio ahitwa mu Kizuka, ni kwa John B. mu mbuga ego kwa John B. Ariko ugeze no sageze mu gisagara cha Bujumbura, ndetse n'imbere y'ukuza mu gisagara cha Bujumbura hari indirimbo nyinshi rumaze gukorera muri Bantu Boy, kugira ngo uhitemo kuja muri Bantu Boy mu getoze ko hazimvye byagenze gute? Nico gituma bakubwira ati kira kintu cyose ni mu gisagara. Rero kandi ugiye kuraba indirimbo zikorerwa ino mu gisagara usanga zifise quality, usanga zivuga neza gusumba izikorerwa hariya mu Rumonge canke handi. Rero kugira mpitemo kuza gukorera ino nuko nashatse igikorwa ciza, kuko abashabiki baguma bambwira ati dukeneye ibikorwa vyiza, ariko uko nkoze baguma bavuga ati ko twumva umenga nta nguvu zifise, bisaba uduhe ibintu bifise inguvu. Nico gituma naciye mpitamo kujya gukorera muri
bantu bo. Msamalia amaze imyaka irenga 3 mu muziki w'u Burundi. Muri no mwanya ubona umuziki wari umeze gute? Wo ikibanza kimeze gute? Ya ndashima uhoraho aho nahereye kuko sihongeze ndashima uhoraho. Ndashima kabisa kuko umuziki wanje ni umbeshijeho, ni undisha, ni unyambika kila kintu cyose nkora nakikora kubw'umuziki. Rero ndashima kabisa intambwe mfise, ndashima nubwo nkeneye gushika kure kuruta. Bamwe baravuga yuko umuziki w'Uburundi utariha, ariko Msamalia Daniel aravuga yuko abayeho kubw'umuziki. Umuziki ugufasha iki, ubayeho gute? Umuziki ukuntu mfasha namaze kuvuga yuko niwe nambara, niwe mfungura, kila kintu noneho mu nca. Umuntu ashatse kumenya ukuntu umuziki ukwinziriza mu gihe abandi bavuga yuko umuziki utinjiza kanoti. Umuziki kila muntu afise ukuntu mwinjiriza. Ukuntu mwinjiriza, urabona je ndakunda gukora concert kuko iyo nkoze concert ni lazima ndonka udufaranga two gufanya. Yes, muri no mwanya umuziki w'u Burundi ugerageje kuraba ubona ku rwego rumeze gute? Urwego umuziki wo mu Burundi ugeze ko rurashimishije si nka kera vraiment kuko ndavye mu myaka yahera n'ubu biratandukanye gose. Rero urwego umuziki wacu ugeze ko ni gwiza kabisa, gusa ntitukosha twishima ngo twarahejeje, ahubwo ni gukora kuruta kugira dushika handi atara. Hari amajambo yigeze kuvuga kuri Msamalia Daniel yuko yiganijwe ry'umwe mu baririmbyi bava mu gihugu ca Tanzania. Wo vyakira gute umaze kumva iyo commentaire? Ivyo ndamaze kuvyumva, ariko je ndibaza ko atari ivyo kuko uyu muntu afise ijwi giwe Imana yamuhaye. Ego rero birashoboka amajwi akabasa, ariko nibica bisigura yuko ndamwigana. Yes, ugeze no sarumva ko umuziki wawe uri kuragera kure ku rwego rumeze neza. Yes, Msamalia ugeze no saha umuntu ashaka kwiyumvira ati indirimbo ziwe ndazironka gute canke ndamukene Msamalia ndamuronka gute? Uwo ashaka kumenya Msamalia kuruta yosimbira kuri social media, ahari hose akandika Msamalia Daniel. Nibaza indirimbo zanje kuri YouTube acazibona byihuse canke ahari hose. Yes, duha agapera k'indirimbo yitwa Umeniteka. Niyo ndirimbo herukirako kuko ni indirimbo yavuba muri no mwanya atanukwezi ramara iri kuri account ya YouTube. Umeniteka, malava umeniteka. Yani kwako mama sifurukuti, nimekamatwa mateka, niburuze nibebe kizungumkuti, nimeridhia mama, wala tusijali wakisema, wanaosubiri kuona tukikwama. Hata wakisema najishaua, mikwangu naona sawa, wazidi gusa na kuungua, awalavu moa fire, wateke chemchem kwa ndoo, sisi tutukichinja kondo, lizidi kushamili letu pendo, wenye wifaji nyonge. Mambo kama hayo. Msamalia tugushimire ko wafashe umwanya wawe urazanga kugira ngo tuyage 2-3 kuvyerekeye umuziki wawe. Turumva ko umuziki talent urayifise. Murakoze cyane, namwe ndabashimire, nshimira na TV Amipro Show257 canke Amipro Show257. Amipro Show257. Respect sana mbwira n'abashabiki banje, abafanzi banje yuko batoyibagira gukora subscribe kuri Amipro Show257 kugira ibiganiro bica kuri no TV azohore babironka. Respect is Amazon boy lahi. Ariko batibagiye kandi kuja kuri account ya YouTube y'umuririmbyi yitwa Msamalia Daniel, bagire subscribe batarayikora, bagire share na like na dislike, byose birakenewe, canke comment ku byo bazoba babonye. Urumva ko byose ari amateka ageretse ku yandi. Yari Rosi presenter ini Amipro Show257 canke Amipro Show257. Duhure kukindi kiganiro. Yari Rosi presenter.